any energies of sickness, any energies of diseases, any energies of sin, any powers which is pulling him or her backwards, we stop it in the name of Jesus. We decree and we declare next level of life in the mighty name of Jesus. Yesu nashimye cyane, ndanezerewe cyane ko Imana yakugiriye ubuntu bwo kongera kuba uri muzima ugira, kandi ndazi hariho byinshi cyane byashoboye kurondera ubuzima bwawe ariko bitashoboye kukuronka. Kuba rero ukiri muzima ushimira Imana kubw'ingabire ubuzima. Nongeye kugaruka hano nza kukubwira ubutumwa na message y'Imana Imana yashize ku mutima wanje. Nipfuza yuko dusangira akanya gatoya. Turicari muri kuno kwezi kwa gatanu, nongera ndagusabira ubuntu bw'Imana n'izindi mbaraga z'Imana zidasanzwe muri kuno kwezi kwa gatanu. Imana yarambwiye ngo bwira abantu gusenga cyane no kuzura inkomezi ku rugero rudasanzwe. Nongera ndagusengera kugira ngo Imana ikongereze inkomezi. Hari ikintu kidasanzwe kiba ku muntu asenga. Hari ubushobozi budasanzwe bumanuka ku muntu asenga. Hari uburinzi budasanzwe bumanuka ku muntu asenga. Hari umuriro udasanzwe uba ku muntu asenga. Kandi umuntu asenga mu by'ukuri no mu mpemu. Umuntu atinya icaha, umuntu yubaha umwanya w'Imana, umuntu yubaha Imana, umuntu atinya icaha, umuntu yegera inyonga z'Imana uko bwije nuko bukeye. Hari uburinzi budasanzwe, hari ukuvugana n'Imana kudasanzwe, hari ubwiza bw'Imana, hari igikundiro c'Imana, hari ubuntu bw'Imana buza bukaba hejuru yiwe mu buryo ki atazi, bukagenda bumucira inzira kandi bwugurura imiryango mu buryo atari yiteze no mu buryo atarazi. Iyi faveur rero ndipfuza ko nawe iba mu buzima bwawe, iba no ku buzima bwawe, kandi igenegwa mubo yari yagenewe no mubo yari yateguriwe, nawe ikuboneka ko uyu munsi ari ijambo ry'Imana. Namye ndasoma mu Banyefeso gice cyaho cya 6 ku murongo wa 12, bavuga ngo abo tunigana nabo sabantu cyangwa se sabagabo cyangwa se sabinyama n'amaraso, n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza isi y'umwijima n'impemu mbizahantu ho mu kirere cyangwa se impemu mbizahantu ho mu ijuru. Abo tunigana nabo n'abadayimoni n'impemu mbi zitagira impuhwe, zitagira faveur yariyo yose, zitagira imbabazi zarizo zose, zitagira amaranga mutima, zitagira ibigumbagumba, zitagira imbabazi, ziza kwica no guhonya no gutikiza ubuzima bw'abantu. Izo nizo Satani n'abakozi biwe n'abarozi n'ubushobozi bw'umwijima bwose bukoresha. Izo nizo zikoresha abantu bose baza bakakugirira ishari, bakakugirira ipfuhe, bipfuza kugira ngo bashobore kugirira nabi no kuyongobeza ubuzima bwawe. Ariko ijambo ry'Imana kandi ryongereka tubwira ngo nta kindi cazanye Kristo Yesu no kugira ngo intama ziwe zironke ubugingo kandi busagutse. Dushimiye Kristo Yesu ko yaturungikiye ubutabazi bwihuse n'ububasha budasanzwe kugira ngo twame turonka autorite n'ububasha n'inkomezi n'imbaraga hejuru y'impemu mbi zose zihumanye. Nawe ndagomba ndagusengere muri kuno kwezi, muri periode, muri bino bihe utegerezwa kugendera hejuru y'ikintu cyato cyose n'impemu mbi zarizo zose zari zategekanyije kugira n'abuzima bwawe. As long as Jesus is alive, igihe cyose Kristo Yesu akiri muzima, igihe cyose dufise izina ry'umwami Yesu Kristo mu buzima bwacu, igihe cyose wari mwisi n'ijuru akiriho, igihe cyose Kristo Yesu akiriho, nta bushobozi na bumwe bw'umwiza. Ndabisubiyemwo, narabivuze ubuherutse n'ubu ndonge ndabisubiramwo. Ndavuze ngo nta bushobozi na bumwe bw'umwijima buri bugira ico butwara ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Nta mpemu mbi z'ikuzimu, nta mpemu mbi z'abarozi, nta mpemu mbi z'abapfumu, nta mpemu mbi z'ibyaha, nta mpemu mbi z'intege nke, nta mpemu mbi zoza
mbaraga za kamere ziza gushobora kudomina ubuzima bwawe. Iterambere ryawe utegerezwa kurishikamwo. Imana yateguye ku buzima bwawe utegerezwa kugishikamwo. Ikintu cyo cyose, imwe mu mbi zose zari zihagaze zimeze nk'imitaka n'imyumvuri yo mu isi y'umwijima yazibira kugwa kw'imvura y'umugisha mu buzima bwawe, ibyo bintu byose turabikujeho mu izina rya Yesu Kristo. Reka muri periode uhonyore mu masezerano yawe gusumba ibindi bihe byose bigeze guhonyora mu masezerano yawe mu buzima bwawe. Reka muri periode ugenderere mu kugororoka gusumbya ikindi gihe cyose woba waragendeye mu kugororoka mu buzima bwawe. Reka muri periode wuzura ubwiza bw'Imana like never before. Reka muri periode wuzura ubwiza bw'Imana like never before. Reka muri periode winjire mu masezerano yawe like never before. Igitambara cyose cyo mu isi y'umwijima cyoba carafutse amaso yawe kigafuka n'ijwi ry'Imana kwinjira mu buzima bwawe gikugweho mu izina rya Yesu Kristo. Tangure guhonyora no kugendera mu masezerano y'Imana. Abarozi n'imyuka mibi n'imwemu mbi n'abapfumu n'abakonikoni n'icyaha cyose cyateguwe mu isi y'umwijima ntago kizogushikira mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera ahantu hose uzogera, nihatoranywa abantu benshi muri iyo nombre ukazoba urimwo, ni wowe uzotoranywa mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikwegereze ku gitigiri cy'abatabagwa vuba. Imana ikurungikira ubutabazi bwihuse mu izina rya Yesu Kristo. Nimba ugwaye, nimba ufise ibibazo, nimba ufise amaganya, nimba ufise amageragezwa ayo ari yo yose, ufise amarira ayo ari yo yose, ingorane zose uri kuracamwo, every period that you are going through, ibintu zose byoba biriko biragucamwo uyu mwanya cyangwa ibyo wowe uri kuracamwo uyu mwanya. Hari igihe umuntu aca mu bibazo, hari igihe umuntu aca mu ngorane, hari igihe umuntu aca mu ngwara, hari igihe umuntu aca mu madeni, hari igihe umuntu aca mu ngorane, hari igihe umuntu aca mu bibazo bitandukanye. Ariko hari n'igihe ibintu biza bikamucamwo, hari igihe abarozi bagutegurira ibyo bagucishamwo, ibibazo bikaza bikagucamo, ingorane zikagucamo, ingwara zigaca mu mubiri wawe, amadeni agaca mu buzima bwawe, ibintu byose bikagucamwo. In the name of Jesus Christ, ibyo byose bihagarikwe from this time mu izina rya Yesu Kristo. Igihe cyawe cegereze. I want to pray for you. Reka ndagusengere, ndagusabira ubuntu bw'Imana n'imbaraga z'Imana. Nimba wari kuracika intege, umenye ko uri kuragwana nabo sabagabo b'inyama n'amaraso. Oya, ni mwemu mbi zo mu isi y'umwijima n'abakuru n'abaganza n'abafise ububasha, ni mwemu mbi z'ahantu ho mu kirere. Utegerezwa kugwana rero utaneshwa, utananigwa, udatsindwa. Sengana nanje rino sengesho kandi ndazi ko ari ikintu kidasanzwe Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, I pray for this person. Ndasengeye uyu muntu yari karadukurikirana guhera uyu mwanya. Uyu muntu ashobora kuba ari munsi y'amatake y'ubushobozi bw'umwiza butandukanye. This person who is under attack of witchcraft, under attack of any forces of darkness, any energies of diseases, any energies of sickness, any energies of diseases, any energies of sin, any powers which is pulling him or her backwards, we stop it in the name of Jesus. We decree and we declare next level of life in the mighty name of Jesus. Turamusengeye, turamusaba inkomezi z'Imana, turamusaba imbaraga z'Imana, turamusaba ubushobozi bw'Imana, turamusaba ububasha bw'Imana. Ukuboko kw'Imana guhera uyu munsi kukwambika inkomezi, ubushobozi bwose bw'ingwara, ubushobozi bwose bw'ibyaha, ubushobozi bwose bw'intege nke, ubushobozi bwose bw'inyatsi, ubushobozi bwose bwa karande, ubushobozi bwose bw'amablokaje, ubushobozi bwose bw'ubushakanyi na puissance zose z'ubushake na jalousie sexuelle byariko biragusumbya inkomezi. From this time ndagusengeye wakira ubushobozi bw'Imana wherever you are, aho uri hose. Ubushobozi bw'Imana bwuzure muri wewe, imbaraga z'Imana zuzure muri wewe, ubushobozi bw'Imana bwuzure muri wewe.
wewe, ubasha bw'Imana bwuzure muri wewe, utangure kudomina inyota yose yari kira kudomina, ubwiza bw'Imana n'imbabazi z'Imana no kwezwa no gutungana bibe hejuru ubuzima bwawe. Ikiganza cyose kibi gifise intumbero yo kuguteza ubuntu bubi no kuguteza ikiganza kibi no kuguteza icankiro, iki kiganza ntuzohura naco, nivyanashika ugahura naco, Imana ya repentance, Imana yo kwizegwa, Imana ari mw'isi n'ijuru iguhereze kukidomina mu izina rya Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus. Amaboko mabi yari yategekanyijwe kukuramutsa ntago uzohura nayo, Imana iguhuze n'ibiganza byiza, Imana iguhuze n'umugambi wayo mwiza, Imana iguhuze no gufata ikiganza mu izina rya Yesu Kristo. Turahanagura itariki yari yashizwe kuri kalendriye yo mw'isi y'umwijima no mw'isi y'abarozi yo kugwara kwawe no gupfa kwawe no guhura n'ingorane yabo bupfu bwo mu buryo bw'umubiri canke bupfu bwo mu buryo bw'imhemu. Iyi tariki turayikansolinga, iyi agenda n'amaprograme yari yashizweho yo mw'isi y'umwijima yo kugushira mu caga icyo aricyo cyose. We cancel this date, we cancel this agenda in the mighty name of Jesus. No weapon which is formed against you shall prosper. Nta cago na kimwe, nta mhemu mbi nimwe, nta cuma na kimwe cyateguriwe kukugwanya kiza kugira ico kimara ku buzima bwawe, in the mighty name of Jesus Christ. Ubushobozi bw'Imana, imbaraga z'Imana, amahoro y'Imana isumba vyose abe hejuru y'ubuzima bwawe, kunesha intsinzi, amahoro n'ubuntu bw'Imana burushirize kugenda hejuru yawe, burushirize kuba hejuru yawe, burushirize kuba mu buzima bwawe. Igikundiro c'Imana isumba vyose, imbabazi z'Imana isumba vyose, amahoro y'Imana isumba vyose, ubuntu n'umunezero by'Imana yaduhamagaye birushirize kugenda hejuru y'ubuzima bwawe kwa masaha arengana. You will not lose the battle, you will not fail, in the mighty name of Jesus. Forward you will go, forward you will reach, far you will get, in the name of Jesus. Imiryango yose yari yarugawe n'ama opportunity yari yahagaze, iyi periode ni saison, ni saison kuguruka kwa ma periode mashasha mu izina rya Yesu Kristo. Turashize mu ruhombo abarozi n'abapfumu n'abakonikoni n'isi y'umwijima, ikintu cyo cyose yari yateguye, investment zose zari zakozwe zo mu isi y'umwijima, ibimazi by'amafaranga, ibimazi by'ibikoko byose byabazwe bigatanga kubw'inabi y'ubuzima bwawe birahomba. They will gain nothing, nta na kimwe bazogera ko kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Aragukuvra kandi akuzigame kandi akunyegeze, in the mighty name of Jesus. I pray for you, fear not, do not fear the evil. Aho uzogera hose ntuzotinya ikibi, ntuzotinya umwijima, ntuzotinya imyuka mibi, ntuzotinya imhemu mbi. You will keep on moving daily, every month, every year, every day, every second, every hour. You will protected under the blood of Yeshua, in the mighty name of Jesus Christ. Stay blessed. Imana iguhezagire cyane. If you are blessed, sangiza iyi message n'abandi, urungikire n'abandi, wihereze n'abandi. Nimba ho wayirabiye kuri Facebook cyangwa YouTube cyangwa Facebook cyangwa TikTok, hariho hose urubuga rwari rwose, sonda sabone cyangwa se follow cyangwa se subscribe, urungikire n'abandi. I hope you are blessed. See you in the next video. Mwami Yesu abahezagire cyane. Bless you.